nimukunda buja flavor ukayemera tuzikiganza cyawe say oh hey oh naho ducinyiswa tugakengekwa come on say oh hey oh buja buja I love my city buja buja but it's fucking country buja buja flavor yeah yo buja buja flavor. Mon nom c'est Chanjo Amisi, je suis le bassiste de l'orchestre Mabano. Mon nom c'est Chanjo Amisi, je suis le bassiste de l'orchestre Mabano. Yitwa Mpyisi Hussein, nyina akitwa Asina. Chanjo akurira mu gisagara ca Ngozi. Yiga amashuri yisumbuye ku ikoreje yitwa Don Bosco i Burengo. Mu gihe kimwe amajana 1977 afise imyaka 20 gusa aja mu higanwa i Bujumbura rifise intumbero yo guteza imbere umuziki w'u Burundi ryateguwe n'ubushikiranganje bujejwe imico kama. Aca atahukana agashimwe ka mbere mu muco w'indirimbo uririmbwe n'umuntu umwe gusa ico bita meilleure chanson interprétée en soliste. Kandi ari ubwa mbere aja muri iryo higanwa ku ndirimbo yiwe yise Ntacica Nkirungu. Mu gihe umukemo ajana 1979 Chanjo Amisi aja mu mugwi wa Mabano wari umugwi uje uhunguka witwa The Explorers wari urongowe na Nikiza David. Aho hari nyuma yaho habaye igiteramo ntibagiranwa mu gihe umukemo ajana 1978 ku ishuri Collège du Saint-Esprit Bujumbura cinjije amafaranga atari bwaboneke gushika uwo mwaka angana n'umuriyoni w'ico gihe. Uwo muririmbyi yarakoranye n'ibihangange nka Nikiza David, Africa Nova n'abandi. Umugwa Mabano Chanjo yasohoye indirimbo nyinshi harimo Ewe Burundi ngira ndakuririmbe. Ewe Burundi ngira ndakuririmbe. Ewe Burundi urara. Mu kimajana 1981 atahukana intsinzi mu mahiganwa mpuzamakungu nka Prix Concours Découverte bitegurwa ni radio mpuzamakungu Radio France Internationale RFI. Ku ndirimbo yiwe Sogokuru wari intwari. Iyo ndirimbo nyene isubira kuronka ikibanza ca mbere mu gisagara Dakar mu gihugu ca Senegal igitsebo bita Prix Kalao. Imami we Sogokuru yari intwari, imami w'intwari mu Chanjo Amisi ashengera umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. We hari biganza bisha bigasasira warasa neza umwana w'abahungu ntiyatsindwa kanatsinda ntiyatsinzira ishengero rishanje. Mumbesha yarageresha umwaza gatinya kaja mu rugamba babisha bakanyegera ngo babumugisaka kwa ina musuhe abandi bagatenga ubuzima utari bworoshe namba se wiwe nko mwavyumvise yitwa Mpyisi nyina akitwa Asiya. Akaba rero nyina yahavuye agenda gushinga urugo ahandi na se ashinga urundi ahandi. Hanyuma Chanjo Amisi mu myaka yiwe ya mbere yarizwe na mukase. Hanyuma rimwe rero akagiriki akagenda gukora utukorwa dutandukanye nko kuja gusenya kuvoma mu gicuga imbere ko baja ku ishuri babanza kuja kuvoma amazi ababona hari mu Giswahili Ingozi nkuko twabibwiwe n'umwe mu bagenzi be bakuranye kuva bagifise imyaka mike 6 kuduga gushika baheze secondaire. Mu gihe rero bare bagenda kuvoma rimwe hari urume canke ivyatsi vyatsibanye ngo vyarashika ugasanga baratembagaye ugasura kuvoma yandi mumva mu mbeho y'igikonyozi mu rume. Umwana kiri mu mashuri mato kuja kuvoma imbere ko aja ku ishuri mumva ko utari ubuzima bworoshe mu gihe yari yakuriye kwa mukasi. Umugabo nyamugabo yamavuga ukuri akamagwa n'amahoro ahari hose akamagwa n'amahoro ahari hose. Chanjo Amisi rero yara ku ishuri ngo kuva agitangura uwa mbere ngo yamye abo wa mbere atabo wa mbere yaba uwa kabiri
yize ku ishuri ritoya ryo ngaho Ingozi hafi yaho aba, bakaba abari mubonye icyo gihe bavuga yuko yari umwana akunda ibikorwa, murumva ko ibikorwa byaje biva mu rugo iwabo, akaba umuhungu yitonda kandi w'inkerebutsi, yavuga make. Ikintu yakunda mu buzima akiri mu ishuri, mu mashuri mato mato, yabayeho akina umupira w'amaguru, ngo yarazi gukina cyane umupira w'amaguru. Akaba ko twabamenyesha nuko yakinisha ukuguru kw'ibamfu, ego aho rero yari kuri iryo shuri ritoya ryo ngaho Ingozi. Mu kanya tuca tubabwira amaze gukura gatoya, ageze mu mashuri makuru, niho iby'umuziki byatangura kwiyerekana. akamavugwa neza mu bantu bose, umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu, umugabo w'ukuri arangwa n'umutima. Muri ako karirimbo murumva neza ko twaravuga ingene umugabo atezwa kuba, ko ari umugabo atarangwa n'urucumu, arangwa n'umutima, arangwa n'ibikorwa, agakunda iterambere ry'abandi. Ni imwe mu ndirimbo Canjo Hamisi yaririmbye kandi ingirakamaro. Mu kanya imbere ko tuhava tuvuga ku byereka ubuzima bwiwe muri segonderi, kuvuga amashuri yisumbuye, dukurikire igice cy'ako karirimbo aho yahayagiza umuvyeyi ati narakugoye nkiri muto, ati yamara ntiwarushe, wamye umbungabunga ukitorera indero yanje, ati coma ukaramba nkamana nawe. Ku ishuri rikuru Ecole Secondaire yahariya Iburengo, icyo bita Lycée Don Bosco, akaba yariganye n'ibihangange bagize icyo bavamo. Uretse uwo mugenzi wiwe hariho bitwa ba Ibrahim Musama, yabaye umeshamakuru, umukameramani kuri radio televiziyo Isanga, radio televiziyo y'igihugu, mbabarire Isanganiro nayo nyene imaze kuba televiziyo, bore hakajyo kuko batumira kuza murayiraba 132 kuri Star Times. Uretse ibyo yariganye na Canjo na Ngabo Leonce n'ibindi bihangange by'abaririmbyi bahuye mu nyuma bagakorana. Mbega Canjo Hamisi yaranzwe n'iki aho kuri Don Bosco ariyo Lycée Burengo, ni hirya gato yo mu Giswahili Ingozi, ni inyuma y'ako karirimbo. Yararambye naho haciye umwaka n'igice ashengeye, asina mama wiwe yari mu gukwiza imyaka 100, ariko Canjo Hamisi yo yashengeye akiri muto. Tuza kubabwira imyaka yiwe yashengeye kuko turavuga kuvyerekeye urupfu rwiwe. Rero yarashitse kuri Don Bosco aho Lycée yo ngaho Iburengo, voilà, niho rero biga mu ishuri kujya kwa abandi bana biga, akabandanya akunda umupira w'amaguru, maze haja mu byo kwiga umuziki. Ngo iyo lycée, iryo shuri rikuru, ngo ryarimwo abapadiri b'abazungu bari bafise ibicurangisho kizungu, bakabigisha umuziki w'ukuri bivuye bahereye mu ishuri, icyo bita la partie théorique. Akaba rero byarabonetse yuko ari Canjo Hamisi, ariyo Musaba Ibrahim wo kuri RTNB ariko kukuruka, akaba n'abangabo bose n'abandi benshi bariga mu ishuri, eka bakabifatanya nk'abandi bana gukina umupira, bakiga icyo bita amanota amako, eka bakiga umuziki w'ukuri kuko bawukura mu gitabo bakigishwa n'abo bapatiri babera. Mu nyuma rero mu gihe ibyo gukina umupira bitari bwa muvemwo, baragira icyo bita amahiganwa, amamatch. Hanyuma igihe kimwe rero Canjo Hamisi nababwiye ko yakinisha ukuguru kw'ibubamfu, akina neza. Muraza abantu ngo bakinisha ibamfu kenshi usanga bazi umupira, niho vyashika aragira amera nk'uravye, baramusetse aragwa. Hanyuma bagiye kumuvura basanga afise na malaria, hanyuma baramuha imiti kugira ngo anyarutse we ashaka kugira ngo anyaruke gukira, maze abandanye ama entraînement, imyimenyerezo, ashobore kuzokina iyo match.
mu nyuma rero agarutse bagenzi biwe barabona yuko atararonka intege zikwiye, babona yuko batomushiramo muri match. Hanyuma muri ico gihe muri urwo rukino abona yuko barenganijwe, hanyuma agira agashavu avuga ati nanje ko bambujije kuja gukina umupira, reka naje ndabereka ico nshoboye kuvyerekeye umuziki. Ngo niho rero yahungira aho basanzwe bagira imyimenyerezo, baca afata gitari aca aravuza cyane, hanyuma umupatiri araho aramwumva, acaza kuraba uwo mwana ariko aravuza gitari, yumva avuza nyine ibintu bitomoye. Hanyuma niho yaciye amuha ikindi gitabo kirengeye ico bari basanzwe bafise mu ishuri kugira ngo ashobore gutera imbere, ko yari amaze kwerekana uwo mwete n'iryo shaka eka n'izo mpano. Bamuha rero ico gitabo nico catumye rero atangura kurengera abandi mu kwiga byinshi. Nka Ngabo Leonce yivugiye yuko batangaye bagiye mu myimenyerezo agasigara avuza amakoro n'amanote basanzwe batamenyereye. Bivuye hehe? Bivuye kubera ko yagumanye iryo shaka, akabona yuko iby'umupira bihagaze afise ikindi kintu ashobora gukora ngo anganye canke arute abandi. Aho kuri iryo shuri nyene hari hasanzwe hariho aho bagirira ibiteramo, ico bita salle de spectacle. Akaba rero Canjo Amisi ngo mu gihe baba bariko baragira ivyo biteramo bari bose, ngo ntiyabuze akanya ko gushobora kugira kuvuza umuziki wenyene, ico bita carrière solo, akivugiza gitari wenyene avuye mu mugwi baba bari kumwe. Ngo ntiyatangura rero kuja ahabona kubera ko yaboneka yuko afise impano irengeye y'abandi mu gucuraranga no kuririmba. Mu kanya badusubize mu iyo ndirimbo uri ntore, mu kanya ca tubabwira ingene yaje i Bujumbura. Ikiganiro ni Burundi higanwa hari mu 78 aza mu higanwa yari ryateguwe hajya kuri Collège du Saint-Esprit, afise akaririmbo mwamaze kumva mu kanya hava muca mugasubizamo nta cica nk'irungu. Aho karirimbo rero kamutumye abo wa mbere mu giteramo gikomeye rwose cinjije amahera agera ku miliyoni. Yashitse aba yaraje kwiga kuri kaminuza y'igihugu cy'u Burundi, hanyuma araba mu Bwiza ari kumwe n'uyo Ibrahim Musaba. Yarabaye mu Nyakabiga ku gicumi Nyakabiga ya gatatu, eka yarabaye mu Buyenzi, yarabaye no mu Buterere mu mpera z'ubuzima bwiwe. Ico gitaramo rero nico catumye Canjo Amisi aboneka neza hano mu gisagara ca Bujumbura, agashobora kwerekana impano yiwe mu gihe yarahejeje kubu uwa mbere afise imyaka 20 itarenga. Iyo rero ni Canjo Amisi. Tuca tubabwira rero ingene yashoboye kuja mu mugwi benshi bamumenyeye ko akaba ari umugwi Amabano wari kumwe n'ibihangange by'abaririmbyi babayeho mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ganwa hari hageze kuri leta ya kabiri ya Jean Baptiste Bagaza. Iryo higanwa ryari ryateguwe n'ubushikiranganje kugira ngo rishobore kubona inguvu zari zihari. Hariho politiki ivuga ngo bagabanye indirimbo ziva mu makungu, batangure kurondera indirimbo z'abarundi maze zije kuri radio y'igihugu. Muri ico gihe abarundi mu radio bumva indirimbo z'ikongomani, z'abanyamerika, abafaransa n'ababirigi. Hanyuma bagira bati bagira ico bita production y'abarundi. Niho rero nyuma yaho nyene bavuga bati kwera ko hari haje abandi baririmbyi bari bamaze igihe kinininya bari barahunze, na cane cane kuva mu 2022 bagenda mu Rwanda, mu Buganda no muri Kenya. Aho hariho abitwa nkuko twabibabwiye uwitwa Nikiza David, Nikidev, akaba Africa Nova, hari abitwa ba Ogiga, abitwa ba Tula, bari bafite umugwi witwa The Explorers, naho yari imigwi ibiri, wa Africa Nova kwiwe, wa Nikidev, Nikiza David ukwiwe. Niho Bazino
maze umushikiranganje w'ico gihe afatikanije n'uwatwaye radio y'igihugu baca bashira umugwi wita amabano, naho uwitwa Nikiza David atawuramvyemo muri ico gihe yaciye ahagarika, abandi barabandanya. Mumva Chandra Miss Africa Nova niwe yari chef de groupe, hanyuma baca batangura gusohora indirimbo zitandukanye nyinshi nizo muriko murumva. Twabamisha yuko ico gihe bahembwa n'igihugu, bagahembwa nk'abakozi ba Radio Nationale, barimo abitwa ba Chantal, hariho abitwa ba Gorette amabano, n'abandi bakurikiye batula bavuza muri iyo amabano ba kilo n'abandi bari baje bava na cyane mu mugwi Orchestre Nationale. Tubamenyesha yuko Chandra Miss yaje avuye muri Orchestre Nationale agenda mu mabano. Nguko rero umugwi amabano wavutse, hanyuma utera imbere uragenda mu makungu atandukanye, baragize ico bita tournée européenne. Ivyo bakoze mu Buholandi byari ibintu biteye igomwe. Ego mu nyuma turaza kubabwira ibikurikirana cyane ivyo Chandra Miss yashoboye gukora n'ubushimwe yagiye aronka kugira ngo amenyekane atari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi gusa, eka no mu makungu. Murashobora gutangura kutwandikira kuri 76 amajana 29 ijana 170. Babwiye mu 1978 no yaronka ako gashimwe ka mbere ko kwikoreje ya Saint-Esprit. Mu nyuma yararonse prix RFI Découverte Afrique, naho batamuhaye agashimwe k'imbere. Muga muri uwo mwaka nyene aronka ako gashimwe niyaca aronka prix Moulin Kalao yo muri Senegal. Umva ko yarageze kure, aho yasanga ariko arahiganwa n'ibihangange by'abaririmbyi n'abacuranzi bari bamaze kumenyekana rwose, nk'uwitwa Manu Dibango n'abandi. Chandra Miss yagize ibitaramo bitandukanye, haba kuri Centre Culturel France ico gihe Institut Français du Burundi nyoko ndangamico y'Abafaransa, yaragize ibindi hariya kuri Odeon Palace nk'umuririmbyi agira carrière solo. Mugabo uretse ivyo yaragize mu mugwi amabano nko twababwiye, uretse ko bagiye mu bihugu bitandukanye, baragiye no mu bihugu duhana imbibe, bongera bagabanye volume, bongera bagenda no mu ntara zose z'igihugu. Aho hose byagenda gute, baba bateguriwe n'ubushikiranganje, bateguriwe n'igihugu, ugasanga biraborohera gushika gutegura iteramo. Baraboneka cyane mu biteramo igihugu cyateguye, ico bita les cérémonies officielles hariya mu Kigobe. Murahabona nta kintu na kimwe gikomeye haba amabano itarimwo Chandra Miss ari imbere, na cyane umukuru w'igihugu w'ico gihe yaratanga akaryo kugira bishoboke. Umupfasoni wa Perezida Bagaza ngo yarakunda umuziki cyane, abashikiranganje b'ico gihe ngo barakunda umuziki rwose, eka na Radio Nationale Television yari maze no kubaho nayo nyene, ugasanga barabahereza umwanya. Ni nabo batanguye amaclip, ni kuvuga amasanamu ya mbere yerekana indirimbo ico bita clip video y'ico gihe. Amabano ba Gorette n'abandi ba Chantal n'abandi bamwe bo bamaze gushengera, ariko kiro arahari. Eka n'umufasoni wiwe Gorette tubona ko kubaramutsa hariho ba Africa Nova bagihari n'abandi. Muri ico gihe rero uretse amabano hari yindi migwi isanzwe ihanganye na sinovuga ko ihanganye na amabano, mugabo nayo nyene yari ikomeye, nk'uyo Chandra Miss yari avuyemo, ariyo Orchestre Nationale y'umushikiranganje bw'imico kama, hamwe n'iyindi migwi imboneza. Uretse abo hariho umugwi w'umugambwe ikona w'ico gihe, ba Monseigneur Justin barasananikiye muri Orchestre Nationale, n'abandi bawugiga bahari ba Otula n'aba Gema. Nuko rero Chandra Miss niho haba rero amagume yo mu gihugu cy'u1993. Imbere yaho umugwi wa twamisha ko umugwi wa mabano, inyuma habaye Republika igira ya gatatu le 3 septembre 1990.
na 87 haje intwaro ya Buyoya umugwi rero waciye usambuka. Africa Nova aragira icyo bita studio yo kugira production aza arahereza akaryo abaririmbyi bari bagezweho ngaho nk'aba Cedric Bangi n'abandi urundi rwaruka rwari ruje ba Evode Naunanwa n'abandi baratatana, bamwe bagenda hirya abandi hirya. Chanjo Amisi rero ico gihe yacava mu Bwiza agenda mu Buyenzi, ubuzima bwe butangura gusubira inyuma, akaza aravuza mu tubare dutandukanye muri ajya magume. Urazi ko byari bigoye 1994 na 5 yuko haba ibiteramo mu gisagara ca Bujumbura. Mugabo rero wewe wasanga ariko aravuza mu makartier, ntiyaragishoboye kuronka umwanya wo kuyaga n'abandi baririmbyi bakoranye nk'aba Turangwe mu vyumba canke ba Africa Nova, kuko Africa Nova wewe yarasanze amaze gushika no mu mahanga. 1993 yashitse yibereye muri Côte d'Ivoire, amanyuma acagenda muri Canada. Mutwandikire kuri 76 amajana 2 si muri ko nabibabwiye yuko ico gihe cari kigoye. Yahavuye akorana n'abandi baririmbyi bagezwe ngaho, abagezweho bakeya no bari basanzwe bazinanye, ariwe Bruno Simbavimbere alias Memba. Yahavuye nawe nyene atwara association cyangwa ishirahamwe ry'abaririmbyi bacuranze mu Burundi, Amicale des Musiciens du Burundi, aho rero bakoragira ibiteramo bitandukanye kugira ngo barondere bashigikire batsimbataze amahoro. Bakaza baragira amakarite atandukanye cyo bita reconciliation. Chanjo Amisi asa n'umuntu adafite amagara menshi, ari faible, niyo rero bari bavuye mu Gatumba bahagira isanganya imodoka, agira isanganya baratembagara, hanyuma Chanjo Amisi aragira shock, ni kuvuga yuko hamugiremo imvune yatumye nari yarasanzwe afite amagara makeya asubira inyuma cyane. Araheza ava aho mu Buyenzi yerekezana cyane kuko murabona abantu baguma bahunga bava mu makartier bagenda mu yandi. Muribuka amakartier igenda abantu bahunga, muribuka ko hariho n'igihe rero byashitse amakartier yari yifashe nka za Bwiza na Buyenzi, nayo nyene yashitse igihe arashikirwa aca arafata agenda mu Buterere, amara y'igihe kinininya agwaye, ubuzima bwiwe buguma busubira inyuma. Ni naho rero icabaye nuko umuryango wiwe wari usanzwe uba Ingozi wumva amakuru yuko Chanjo Amisi atamerewe neza. Niho umwe mu bo bivukana kuri nyina yahavuye agira iki, yahavuye afata icemezo cyo kumukura i Bujumbura akamudugana Ingozi. Araheza ko yarasanze umushoferi atwara bus imeze nka Yas, arakuramwo intebe kubera ntiyaragishoboye no kumara umwanya munini yicaye. Aramutora aramudugana ruguru, aramara iminsi muhira kwa nyina. Naho rero babona yuko amagara uko iminsi agenda asubira inyuma, baraheza bamujana Kiremba kumuvuza. Umuganga rero amukubise ijisho arabona yuko ibintu bisa n'itameze neza, arababwira ati akize azoba ari Imana. Niyo rero kugenekerezo ya 3 ukwezi kwa 4 mu 1996 igihe cy'isaha nka 10 inkuru y'umubabaro yashika ivuga yuko yasandavye aho Ikiremba, kubera ko rero Chanjo Amisi yarasanzwe ari mu dini rya Islam. Uwo munsi baramutahanye, maze inyuma y'igihe cy'isaha 7 mu gihe bariko bavuye gusenga, niho bagabanya volume gatoya, niho rero bavuye gusenga bavuye baja kumushimira iteka hariya Ingozi. Akaba rero hari abantu bake ko benshi ntibari bwabimenye
kubera ko murabizi ko ibintu by'amatelefone mu gikonje cana mu 96 bitari bwagwire mugabo bari hafi na bakeya mu muryango barashoboye kuduga hanyuma baramushobora bukeye tariki 4 z'ukwezi kwa kane mu 1998 umwe mu bari aho hantu yari umudamu yitwa Ana babyaranye umwana nawe akaba yarashingiye hanyuma asiga umuzukuru wa Canjo Hamisi hariho Mustaneri icyo gihe hariho n'abantu batandukanye bari ngaho mu kanya rero turaza kuvuga ku rubyaro rwiwe muri minota mikeya isigaye turabona yuko hari abantu bamaze kutwandikira kuri 76 Rwanda mutwandika kuri 76 Canjo Hamisi yaravyaye umuhungu wiwe mukuru yitwa King nawe nyene yarashengiye aciye nk'imyaka 6-7 na nyina wa King yarashengeye Canjo Hamisi yari yaravyaye witwa Hussein amubyara ku mama abahariya mu Kanyosha yitwa Leti uretse uyo n'uwo twababwiye kwa Ana yavyaye umukobwa nawe nyene yashengeye mugabo asiga umuzukuru uwo muzukuru rero ariho abangaha umubwiza aramaze no kuzanga kuri radio Isanganiro akaba ari uko rero bimeze nyina wiwe aheruka nawe nyene gushengera aciye nk'umwaka n'igice mushiki wiwe aheruka gushengera aciye nk'amezi 2 ekano bivukana aciye nk'umwaka nawe nyene imyaka 2 ashengeye nuko rero ubuzima bwa Canjo Hamisi mukanyesha turonka gusubizamo bwa buzima bwiwe twabonye kwa Nimukunda buja flavor ukayemera tuzikiganza cyawe say oh hey oh naho ducinyiswa tugakengekwa come on say oh hey oh buja buja I love my city buja buja but it's fucking country buja buja flavor yeah yo buja buja flavor